igihe turimwo si igihe cyo gusamara, ni igihe cyo kugirana, cyo kugira icegeranyo, cyo gusura umuntu akaraba neza ubugingo bwiwe ingene ameze, ahereye kwino gushika hehe, gushika ku mutwe, akabanza akiraba ibintu by'imigwi by'abantu. Reka kuja mu byaha by'imigwi, raba ibyaha byawe, banza witunganye wewe, urabe ingene umeze imbere y'Imana. Aha nibona abantu ko bagenda barakwega nabo binjira iyo nzamubwira izovuga ngo bwazoba inama, ayishize ku muntu Imana ikayivuza, hari inama izobaho, umwe wese azokwimenyasha. Aha azokwimenya, mwumvise abagenzi ngo dushira hamwe, uwo munsi ntusanze. Amen. Ikintu dushize ku mutima, dushize umutima kuzosangwa mu mahoro. Amen. Tutagira agasembwa, tutari ku mugayo imbere yiwe. Amen. Abizi Petero yavuze ngo nuko rero mukwiye kuzosangwa mumeze mute. Ngo uwo munsi dukwiye kugirana, yavuze iminsi ibintu bibiri, dukwiye kuwurereka tuhahamiye. Ikintu kiretse ugihamiye cyo gucika, nicyo kujana kabisa. Tuwurereke tuhamiye, kandi uwo munsi uri kuraza, uregereje cyane, ibimenyetso byose biriko biraboneka. Imana ibahezagire. Ndasoma hariya mu cete ca kabiri Pawulo yandika ishengero ry'Ikorinto, ndasoma mu gice ca 4 ndahera ku murongo wa 16. Amarushwa n'ay'igihe gito, nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye, uko amarushwa yacu ahahutse yakanya ka none yiyongeranije cyane, budushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Natwe ntituraba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka, uko ibiboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira. Turazi yuko inzu y'urusago yacu yo ku isi niyaramuka isambuwe, dufise inyubako iva ku Mana, inzu itubatswe n'amaboko, itazoshira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri uru rusago, twifuza kugwambikirwa kw'inzu yacu izova mu ijuru. Namba tuyambaye tuzazosangwa twambaye ubusa. Uko twebwe abari muri uru rusago tuniha turemerewe, si uko tugomba kugwambugwa, ariko tugomba kugwambikirwamwo, kwambikirwa kuri go ngo gipfa kimigwe n'ubugingo. Kandi yaturoranije ubwico nyene, ni Imana yatugwatirije muhemu. Nico gitumana ntaryo turinda mu mitima, nico gituma na ntaryo turinda mu mitima. Kandi tumenya yuko iyo turi wacu mu mubiri tuba tugerereye kure y'umwami wacu. Uko tugenda turongorwa n'ukwizera, ntiturongorwa n'ibyo tubona. Egome turinda mu mitima, kandi ico turushiriza gukunda ngiki no kugerera kure y'umubiri, tukaba iwacu umwami wacu. Kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri canke tugerereye kure y'umubiri, uko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ico yakoze akiri mu mubiri, ari iciza ari kibi. Imana ishimwe. Ahandi yavuze ngo kuko, ni Pawulo nyene, ngo kuko hazobaho ukuzuka kw'abagororotsi n'abanyabyaha, ngo nkobereza
ugira umutima utari mu ijwi rinyagiriza ikibi imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Aho muramaze kuhasoma. Yesu nashimwe. Ngomba mvuge gatoyi kuri aya majambo. Ano majambo Paulo yavuze, yanditse urwandiko agwandikiye Abakorinto. Hari mumenye ko Paulo yarinze agera igihe yaciwe izosi, ishengero ryarahamwa. Mbere bari barakuye n'imisaraba aho baba ku mazu yabo, bari basigaye bafite ikindi kimenyetso kitamenywa n'ababahiga cifi. Bakabumba umukristo niba bahuriye mu gisagara ca Alexandria canke Galatiya, umukristo bafite akamenyetso k'ifi, agaheza agashira habona, ubundi mukristo agacabona ati urya n'umukristo yambaye ifi, agaca agenda bagaca barabaho bakikama bagasenga kuko bari bagoye. Paulo rero agera ahantu arandika, n'uwategetswe kumusangayo ngo amufashe aramubura, kandi biraboneka ko yari atanguye no gusaza. Niko muranyumva? Yari atanguye no gusaza, yari akeneye kuzanaronka umujenama ahagezeho hose. Hanyuma araharura amarushwa yiwe, arasubiza amaso inyuma, araharura amarushwa yagize ku bwande bwa Kristo. Amen. Mbega abantu biburenza, hari amarushwa mwagize ku bwa Kristo, hari ayo mufise ku bwa Kristo. Mwibuke Yesu yavuze ngo umushumba ntaruta ati siniyabakunda izo bikunze icayo, niyabanka mumenye ko yabanje kugira hunyanka. Mwibuke wa muhungu w'umusore yaramutunze, hanyuma murabizi ujya muhungu Yesu agenda kubaza Yesu, amwibazisha ikibazo. Murabyibuka, murabyanditse mu butumwa bwiza ngo nkore iki kugira nzogire? Aca amubwira ati none ntuze byagezwe ko byose narabyitondeye jewe, sikamubariye narabyitondeye. Yesu aca amubwira ati ni byiza warabyitondeye, ariko genda ushore ibyo ufise byose ubihaboro, hanyuma uzugire nkurikire. Nyamuhungu waca agenda agizere, ababaye cyane, aca ngo arigira kuko ngo aramutunzi cyane. Petero nawe yamwumvise, yumvise ikiyago ca Yesu n'uwo musore w'umutunzi. Petero aca agenda kubaza Yesu ati Yesu, twebwe ko twabihevye, amen, twebwe ko twabisize byose wagukurikira, tuzohabwa iki? Amen. Yesu aca amwishura ngo iki? Ntawaretse itongo, hanyuma se, hanyuma na nyina. Amajambo Bibiliya mugomba gukwepa ko amajambo mugomba gukwepa, erega nawe yavuzwe na Yesu. Mwagira ngo ni ibintu byoroshe rero, atazobishumushwa hehe na hehe, mu gihe ca none no mu gihe kizoza. Amen. Ano majambo akomeye. Aha naho Yesu yavuze ngo iki? Ngo sinazanye amahoro, ngo nazanye iki? Nazanye hagati yande nande, hagati yande umwana na se. Bati ibyo bintu birahagoye, ataho none mwahora bahasoma. Bibiliya ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko umuntu akijijwe yaca acibwa, bakamuca, agacibwa mu muryango, akitwa umuntu w'igigugu, akirukanwa, mbere nta n'uburenganzira afite no kwitongo, baca bamwomora bakamwangaza. Ariko Yesu nawe yavuze ngo azobishumbushwa iki? Amen. Yesu nashimye. Haba hariho ko
yabacitse akava aracava hariya agaca ategwa kuri ca giti akaba ingurukizi hahande kuri ca giti. Nabagiye mu nsobanuro ndende ariko ndiko ndondera ijambo ryitwa amarushwa. Amen. Paulo yari afise icicaro gikomeye mu bafarisayo, yari umwana wo mu nda y'ingoma y'idini, yari afise icicaro gikomeye, ariko imabona ko Imana yagiye kumutoranya mu nyuma kuko yari ikeneye umuyuda, ariko umuyuda twita umuyuda Hellenistique, ni ukuvuga umuyuda yavukiye hanze ya Isirayeli muga agakurira mu ndero ya ikiyuda, ariko ashobora kuvuga ikigiriki, azi n'imigenzo y'ibindi bihugu, ashobora gutwara ubutumwa atangorana. Niko muranyumva? Paulo murabizi yaciye mu bintu bikomeye cyane, yaratewe amabuye, yarakubiswe ibimoko, yarashonje, arakena ugeza hajisha amahema, haraba umuntu afise ingorane, ntiyari afise inzu abamwo, yamasaba indaro. Urabona umuntu w'umugabo kubaho kwiye ukaba gusaba indaro, ntabwo byari ibintu byoroshe. Ibyo byose ku bwande rwa Kristo, nta kintu na kimwe yaganza, nta na kimwe yaganza, nta nka zaturuka, nta banki, nta konti yo muri banki yari afise, nawe yari afise yama ateze ugutwi Imana ikavuga iti Paulo genda hariya, agaca ashira ku mutamana wiwe, agaca agenda, namba amutekereye agakate n'umukuza w'amazi akazogenda, yashika mu kiyaga ubwato bugaturika, ingorane zikaza, muramwibuka ya nzoka imukomoye mu mbeho no muki, yagize amaguru, nta bintu biryoshe yabonye, ibintu yaryoherwa gusa ari muri mpemu, ariko arayaga na Yesu, naho iby'umubiri nta bintu by'umubiri yaronse byo. Aca aravuga ati nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko aragira, ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamagirana, yamahindurwa muca uko bugize uko bukeye, kuko amarushwa yacu, urumva arahari ayo marushwa. Murabona bakoresheje ijambo rikomeye amarushwa. Mu Kirundi hari itandukaniro ry'umukene n'umurushwa. Cyane baza ko umurushwa ari umuntu ari munsi y'umukene kure, ariko uravye Paulo icicaro yari afise, statut social yari afise iwabo, akashika hagira amarushwa, ntibyari ibintu byoroshe. Avuga ati amarushwa yacu agize ahutse, yashika mu gisagara atazi ko aronka yaje kurara, atazi ko aronka uza kumutuzi, naharambarara yarusha, kuko amarushwa yacu agizene yakanya yiyongeranije cyane, yaratanguye gusaza, amarushwa atanguye kumuremera, atanguye kumva ko amagorwa amuremereye. Ngaya abantu babaze imyaka myinshi bagwaye, kugeza aho yumva ko agizene arushe. Siko hari abantu bafise amageragezwa, bagendeye mu gihe kirekire, kugeza aho yumva ko agizene barushe. Paulo bati naco, amen, uyu muntu w'inyuma aragizene ararushe, ariko ndumva ko wa muntu w'imbere abamusha. Uko w'inyuma aruha niko w'imbere agirana, abamusha. Amen. Aca aravuga ati aya marushwa yanje, uravye amarushwa ya Paulo ntiwari guhava uvuga uko. Yavuze ati arahahutse, arashize ku munzane ngo yasanze ahahutse. Urumva, fata umunzane, wavuze ko ufise intuze ngaha ukagira n'intuze ngaha, afata amarushwa yiwe yari amaze kugira gushika igihe. Abasomyi ba Bibiliya murazi ko yari menshi, akubitirako, aca akubitirako ngo ni byiza zoronka bigize, n'ubwiza bugize buremereye. Amen. Buremereye,
ubwiza bw'izene buremereye. Aca afata ivyo bihe rero, afata igihe, ata amarushwa naho ariko ariyongeranya naho igihe gito, ngeranije n'ubwiza buremereye bw'ibihe bitazoshira. Shengero ndiko ngomba yuko mutahura, kuko benshi basigaye bafata ishengero ry'Imana nk'idini, nk'ishirahamwe, nk'ihuriro ry'abantu. Siko mwamamaye ngo jewe ngo hamwe bonca ngo noba mpomvye, nawe yaracumuye akanka kwihana. Ibi nivyo ngaha. Twebwe turi mu rugendo, twebwe turiko turaja mu ijuru, twebwe tuja mu kindi gihugu. Yana abantu mukanguke, mukanguke muhinduke. Hari n'abantu bazira biyumvira ngo ubwarimu n'ubupasitori n'ibiti bitangwa mu ishengero. Oya, ubaye mwarimu bugowe, ubaye pasitori ukarushiriza amagorwa, amarushwa aba menshi, kandi niko uzobazwa byinshi imbere y'Imana. Reka muranyumva, Imana idufashe turumve ko twegereje kuja mu ijuru, turiko turagenda dutaha. Amen. Aha twebwe dufise igikorwa kitorosha abakozi b'Imana. Jewe naragiye muhira, ni jewe nari njejwe kuragira, ni jewe nari njejwe inka mu kiruhuko, ni jewe naragira. Abandi barabaha ibindi bikorwa. Papa yarazi ingene aturera, muri vakansi ntiyadufinisha, aca abakatira umwe wese hazorima, canke tugasasira agahawa, canke tugacisobanywa, urugo rugasobanywa rwose. Jewe ariko sinaba ndimwo, kuko jewe nari njejwe inka, naca nturutsa, nkarondera niyo ubwatsi nzobukura, nkaja kubuhiga, nkaturutsa 2:00 nkataha 2:00 z'ijoro. Urumva, kandi nabanaturukirije kure. Ndiko ndababwira, ku mugoroba naca mparura inka, nabanza izo naturukije ko zingana. Mugabo mu guharura nabanza kuraba inka naturukije itameze neza. Iyindi nka naraba ni inka y'ikigaba, kuko nabanzi ko nshitse muhira bambaza ikibazo ca mbere ko ncuye inka zo. Ico mwaza bari ikintu coroshe. Mwaza rero gukora amahirwe. Abantu Yesu yagiriye ku musaraba, nyene inka, nyene intama ducuye, agasanga yavunitse niyaje. Imana idufashe. Ishengero sishira hamwe, ishengero n'intama tujana mu ijuru. Paulo aravuga ati amarushwa yabaye menshi yongeranije, atariko y'amarushwa ariko anshikiriza ubwiza. Ati kubwanje arahahutse, agomba kunshikiriza ubwiza bw'izene buremereye, kandi aya marushwa nayo igihe gito, ariko ubwiza buremereye n'ubw'ibihe bitagirane bidashira. Yesu nashimye. Iyo muriko muraririmba ngo turagomba ko Yesu agaruka, aha ubu bitangazo biti ntituva ngaha ataje, hano umunsi ubu nyene arashitse. Aha ubu ibintu mutabe muzika ariko kwimbira ngo mbega mwana araho nasize muhira. Oya. Umurongo wa 18 avuga ngo natwe ntituraba kubiboneka, ariko turaba kubiboneka ari igihe gito, ariko bitaboneka bikaba ibihe bidashira. Ubwami twinjiyemo bwa Kristo Yesu, iyi minsi yacu yose n'ubwami butaboneka, ntibuboneka. Nico gituma turi mu gihe cy'uko umuntu asenga muri mpwemu, kuko ubwo bwami nibwo mu buryo bw'impwemu. Ubu hari igihe buzobuboneka, ntituraba kubiboneka. Uri umuntu w'Imana ugatangura kubiboneka, wagize watakaye. Utangwe guharura kubiboneka, watakaye. Kuko hacaza ibituma byinshi widoga, hacaza ibituma byinshi wihebura, hacaza ibituma byinshi ngo jewe simeze nka naka, hacaza ibituma byinshi ngo jewe barandenganya. Siko ntituraba kubiboneka, turaba kubitaboneka. Ibiboneka ni iby'igihe gito, mbere bigiye gushishikara binyiganyizwa. Jewe nama nibutsa abantu nti tugiye kwinjira mu gihe cy'uko binyiganyiga. Nukuri binyiganyige, ariko iby'iwacu ntibishobora kunyiganyiga.
murabona uwandika Abaheburayo avuze ngo dukwiye gushima kuko twinjiye ubwami budashobora kunyiganyiga. Amen. Kuko ibinyiganyiga byose bizonyiganyizwa biveho ngo hagumeho ibidashobora kunyiganyizwa, ubwami bwande bwa Kristo Yesu. Ku murongo wa 5 ku gice cya 5 avuga ngo turazi yuko inzu y'urusago yacu yo kwisi niyaramuka igizene. Amen. Dufise inyubako iva ku Mana, inzu itubatswe n'amaboko itazoshira yo mwijuru. Uko tunihira muri uru rusago twifuza kugwambikirwa mu kwinzu nshe yacu, kwinzu yacu izozova mwijuru. Namba tuyambaye tudazosangwa twambaye ubusa. Imana idufashe. Paulo ngaha arabandanya, bagize igice cya 5 ariko uri kurasoma urumva ko ari intumbero imwe, ari amajambo amwe ariko aravuga. Avuga ati inzu y'urusago. Mu Kirundi urusago ni ikintu cy'umwanya mutoyi, ukibamwo uyibamwo uri kurubaka iyindi, sibyo? Mu Gifaransa no mu Cyongereza bakoresheje ijambo ihema. Mbega umuntu ashinze ihema hari umwanya munini. Murabona Abisirayeli kujya Imana yari mu ihema ry'iki ibonaniro, niko bimeze n'uno munsi. Bari mu nzira bariko baragenda ntibashobora kubaka urusengero, nta kibanza kigumaho bari bafise ihema ry'ibonaniro. Iryo hema kurya niko tumeze. Amen. Uko turi mu rugendo dufise ihema, ni nk'ihema imibiri yacu ni nk'ihema ryashinzwe ritagizene ritaramba. Pawulo ariko arerekana ingene umubiri wiwe n'amarushwa mu mubiri wiwe ari ibintu bitaramba, ariko afise inzu itubatswe n'amaboko y'abantu, inzu yo mwijuru yo mu buryo bw'impwemu, inzu yo kubamwo ibihe bidashira. Niyo ariko aravuga ngaha, aravuga ati ibi naho byoshira ntaco bintwaye. Ubu rero ariko aragereranya urusago n'inzu. Sinzi ko iyi nyigisho, sinzi ko umuntu muri ko murantahura, mushobora kutantahura niko ngereranya ibi byo mwisi n'ibyo twiteze. Ingufu nyinshi ukazishira kwihema uzoba wihenze, ingufu nyinshi ukazishira ku rusago uzoba wihenze, kuko urusago n'ugwakanya gato rurasambuka, ariko inzu ni ibihe bidashira. Ayo n'amajambo birakwa wumva twavuze amarushwa ahahutse n'ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. N'amarushwa naho yo kwiyongeranya arahahutse yakanyaga gato, ariko hariho ibindi, hariho inzu. Amen. Uravye abantu b'abagabo ingene bacumura ku bintu by'inzu, ibintu bikomeye. Umuntu w'umugabo yinjiye mu nzu yiwe akayiraba akabona ko atacaha afise kw'iyo nzu, aca ashima Imana. Akabona ko abantu bayubatse bose bahembwe neza, nuko akaraba ko amadeni yose yarishwe. Ariko ivyo byose ni iki? Urusago kabisa. Paulo yari kwagereranya umubiri wiwe ni n'urusago rugizene rushaje. Yari kwagereranya umubiri we n'urusago rushaje, avuga ati ni nka kurya Yesu kurya yabaye Imana mw'ihema ry'ibonaniro ritari ryo kuramba, niko agira ati umuntu w'imbere Paulo mwiza ari mw'ihema riza rimaze kugirana gusaza. Acavuga amajambo rero yo gutera intege, amajambo yo kumukomeza. Amen. Ati naho meze uko ubwo rusago naho ndarunihiramwo, suko ngomba kugwambugwa, ariko tugomba kwambikirwa muri go ngo igipfa kigire kimigwe n'ubugingo. Kandi yaturoranije ubwico nyene n'Imana yatugwatirije muhemu.
nico gituma. Amen. Urumva urwo rusago ruriko rurasaza, ikintu gituma usubira kugira inguvu ni ya ngwate. Iyi ngwate rero ni ingwate idasanzwe, kuko iyi ngwate niyo imfatanya n'ijuru. Muriko muranyumva? Iyi ngwate niyo imfatanya n'ijuru. Ubu kubera ikirundi kiza kiratakaza inguvu, usanga abantu batakimenya amajambo. Ingwate ni nk'uko akarorero mvise inka, nkagomba kugabira inka Pasteur mbona nkira, hanyuma nkaba ntagira inyana, nkaba mfise agashuri, ngomba ndabibasobanurire gatoya. Kuko iyi ngwate Imana yatugwatirije nituma tuba muri rya hema duhishurirwa inzu. Hanyuma rero nkaca navugira nti ndakugwatirije agashuri gatware, nzoza kugatora nzanye inyana. Mwanyumvise ingwate rero. Mu Kigiriki bakoresha ijambo ryitwa arabon. Arabon yari avance. Abadandazi ba kera ba Fenicien yajya kugura ikintu hagati, ikintu ndagishimye rero mbaye ndaguha amahera makeyi, nzogaruka nzana yasigaye. Iyo niyo bita avance. Hamwe ico gihe rero nta muntu no mu mategeko nibaza ko hari amategeko agenga ivyo bintu. Ega nico gituma ujya muri ivyo yaririmbye ngo ndi kumwe na Yesu mba ndi mw'ijuru, ndakunda umukiza wanje, ndakunda umukiza wanje, nakabura urugero pe, ndi kumwe na Yesu mba ndi mw'ijuru, ndakunda umukiza wanje. Urumva rero Imana izaraduhaye ingwate. Nukuvuga umuntu afise iyo ngwate aba afise imponjo y'ijuru. Kandi ku Paulo yavuga nk'umuntu yamaze guhonja ijuru. Ubundi nawe yavuze ati umuntu ari muri mpwemu afise iyo ngwate aba afise agaparisera ko mw'ijuru. Muriko muranyumva? Kandi nivyo vrema, uri muri mpwemu uri mu gaparisere ko mw'ijuru. Agaparisera gatoyi mugabo kahe, ariko niko gaheza kakuremesha ukumva kumeze neza. Amen. Yesu Imana niyaduhaye ingwate nto, ingwate yaduhaye ni Imana. Nuko muranyumva? Ariko izotwuzuriza, tuzoduga, tuzotwesha twinjira mu nzu yacu, twinjira mu gisagara cacu. Yesu nashimye. Ngaha rero Paulo ariko yasobanura ati Imana mbere muri ayo marushwa no muri ico kintu citwa urusago, kandi bagubatse nabi bagubatse nabi. Urabona rugenda rurasaza. Ikigumana inkomezi ni iki? Ni ingwate, n'agaparisera ko mw'ijuru, ni imponjo y'ijuru. Amen. Ariyo mpwemu aguma duhishurira kaguma ubona kabisa kumengo washitseyo. Ndababazwa n'umuntu atabatirijwe muri mpwemu, ndababara kuko urabivuga ukamengo n'ibitito iyo atabatirijwe muri mpwemu. Nukuri none umva Pasteur yarakubatirije kandi yarakwanditse mu ikaye y'abakristo y'uburenzi. Mugabo mu Pasteur yitwa Yesu nawe ntiyakubatirije, none atakubatirije yarakwanditse. Yega hari ikaye yindi yandika ngo wabatirijwe nande. None Yohana niyavuze ngo ndababatiriza ngo ari kuri inyuma yanje, ngo uwo ntiri imbere nuko nopfundurira imigozi y'ibirato byiwe. Hamwe niko bavuga mu zindi ndimi naho ngo sinomutwaza n'ibirato. Azobatiriza muri mpwemu yera no muki no mu muriro. Amen. Ukagira pasitori wo ngaha, ukagira na pasitori Yesu. Amen. Ega ishengero rya Yesu ririmo ngaha, mugabo si bose aba bose ntibarimo mu ishengero rya Yesu. Mugabo mu ishengero rya Yesu bose ngaha y'uburenza barimo mu ishengero rya Yesu, ariko abo y'uburenza bose ntibarimo mu ishengero rya Yesu. Umviriza,
Yesu abe yarakubatirije. Akubatirije rero aca guha ingwate, aguha agaparisera ko mw'ijuru. Ako gaparisera rega ni ya mponjo nyene, ati nzoza ariko uzokwiye kugira igisagara urakira imponjo, ivyo twita avangu. Yesu nashimye. Nico gituma umurongo wa 6, nico gituma na ntaryo turinda mu mutima. Amen. Ngiri jambo rikomeye, nico gituma na ntaryo turinda hehe? Mu mutima. Kirazira ko abantu b'Imana bubika amaso imbere y'ibisigo, imbere y'abadayimoni. Abakristo basigaye barubitse amaso ngo bohava biyumvira, ngo bohava bagirane, ngo reka ngira ubwenge. Nawe uri kuracumura. Turafise ubushobozi, turafise ububasha, turafise autorite, turafise pouvoir. Amen. Turafise ububasha busumba ubundi. Amen. Nico gituma turinda mu mutima. Na hata ntebe y'icubahiro wo mw'isi dufise, turarinda mu mutima kubwa Kristo Yesu. Turarinda mu mutima kubwa Mpwemu Yera. Turarinda mu mutima ko twanesheje. Turarinda mu mutima ko turi kumwe na Kristo yazutse mu bapfuye. Amen. Hallelujah. Ndakunda ijambo Paulo arivuga, ari umutama afise amagorwa atashobora kwishimira mw'isi, ariko aravuga ngo ndari nico gituma turinda mu mutima. Amen.